ararindiriye ko hubaka iki? Igicu ni presence y'Imana, ni gloire, ubwiza bw'Imana. Haleluya. Igicu kiza mu mashimwe, kivyagira mu mashimwe. Igicu kiza gutegura presence y'Imana, kije gutegura aho ndiho amanukira. Amen. Amashimwe arakwega ubushobozi bw'Imana. Amashimwe atuma ndiho akugwanira. Ufise Yesu hari igicu, utwikiriwe n'igicu, n'ibitameze neza, n'ibikuzagira amahoro ya Kristo mu mutima. Kugira uvuge mambo sawa sawa, n'ugutwikirwa n'igicu, naho urira uri mu gicu. Naho bagutuke utwikiriwe n'igicu. Naho bakuvuga bazakuvuge uzi neza ko utwikiriwe n'igicu. Amashimwe amanura ijuru bikaza mu nzu wawe. Ndiho nasura kuguma hariya acaza arimuka, yimuka n'amarayika n'ingabo ziwe n'ubuntu bwiwe n'ubushobozi bwiwe. Haleluya. Imana ishimwe. Ninde yakurikiye inyigisho nigishije muri Canada uheruka muri MCI ya mu Gifaransa, la puissance souveraine. Imana ishimwe. Abazi Gifaransa muzoshoye kujako kuri YouTube kuri channel wanje Chris NDIKUMANA irahari, la puissance souveraine. Rero igihe nako nigisha ingene abanyegiputa abanyisraeli babohotse, la solution bahindukiye. Igihe cyose baraba abanyegiputa hari ibibazo, ariko bahindukiye Imana yababwiye ati pourquoi c'est écrit, kubera iki ayo madwi ayo maborogo yanyu, kuko ayo niyo yabazibira. Ariko baca bahindura, bareka kwidodomba, bareka kurira, avuga ngo babwire. Mose ababwira ati babwire batambuke bakomeze, faut marcher. Wowe ukomeza gute kandi hariho ikiyaga gitukura? Gutambuka yako aravuga si gutambuka mu mazi bwa mbere, hari mu vyumviro. Kugira utambuke bisaba ko uraba iyuja. Inyuma hari abanyegiputa bariko baraza, ugaja kubaraba ntushobora gutambuka. Nta muntu atambuka gutya. Ariko yavuga ngo reka kurira, reka kwidodomba, reka gukoma induru, ahubwo hindukira murabe imbere mutambuke. Babikoze Imana chief yugurura ikiyaga gitukura. Ariko nkuko nabivuze muri nyigisho, rimwe na rimwe amafilme aratubesha, kuko amafilme akina abapagani ba muri Hollywood. Yare 10 commandements niyo yibonye. Ndawe filme ya 10 commandements. Iyo filme ya 10 commandements bakwereka Mose adugije inkoni, ikiyaga kiragira ngo masegonda 20 kirugurutse cyose. Ariko muri kuvayo 14 batubwiye yuko ikiyaga cyugurutse umwanya ngana gute? Ijoro ryose. Bayiko bamaze ijoro bataka baratambuka, ariko baraba. Haleluya. Batumbereye kwisezerano. Mu gihugu cy'isezerano Imana yababwiye uko baguma baraba batangwe bahindukiye. Haleluya. Kuko batera uburoho. Ana kunongoesha umuntu ugira aje kuraba. Kuko umwanya bahindukiye, igicu cyari imbere ku murango cyabari igicu, ngijo bari colonne de feu, umuriro. Icyo gicu cyace gihindukira, cyari hagati yabo n'ikiyaga gitukura. Gica kirahindukira, gica kiji nyuma yabo. Igicu cyace gihindukira, igicu cyari cyakiri kumwe n'umumarayika. Hari marayika ari kumwe na Mose. Gica kirahindukira, gica kigenda hagati y'abanyisraeli hamwe n'abanyegiputa. Bashasigara borohewe, ariko ntibashobora kujabuka kuko byasaba yuko ikiyaga kigira gute? Cuguruka ijoro ryose. Yabwiye ngo silence, ngo muceceke mugiye murone gutabaga kuhoraho. Aho guceceka zikundi baretse kuba bidoga, baguma batumbereye baraba imbere. Icyo gicu cyarabazibiye ku buryo hari umwijima kuri kote y'abanyegiputa, ariko ngaha kuri kote yabo hari umuco. Hanyuma iruguruka yose bacabona gucamo. Imana ishimwe. Hanyuma ngo Imana yaragwanije abanyegiputa, tuza kubibona umunsi, irabagwanya ku buryo
we bagwanije kugira bagwanije sukundi Imana uhoraho yarabaravye. Nuko muravyumva. Niyo bakubise ukundi yabaravye gusa. Yaravye amapine caravayo. Amapine y'imikogote. Gutambuka biranga. Bace bariruka baravako. Ngubona ko arabagwanira. Kubera kiriko arabaraba. Babwire hari abantu bagira ivyo bashaka ko batararabwa. Kubera kiriko arabaraba nubwo birutse kandi hari humye ivyondo vya vyumye ariko y'amazi yarahagaze nk'inkingi ku buryo n'ububamfu y'amazi acaruguru arugara bose bapfiramwo. Imana ishimwe. Rero maze kuvayo mu Imana numva ko anyongorera ati insiste sur la nuée, uvuge cyane ku gicu. Ararindiriye ko wubaka igicu. Ararindiriye ko wubaka iki? Kwari igicu tuza kubona igicu nicyakoreramwo. Yaravye abanyegiputa ari mu gicu. Nigihe haba amakosa Imana ishaka kubakosora, nibuka Aroni nande na Mariya bariko barakritika Mose kugira Imana ibakosore, yamanukiye hehe? Mu gicu. Igihe Yesu yariko na Petero na Yohana na Yakobo kugira avuge babanje kubona igicu. Igicu ni presence y'Imana, ni gloire, ubwiza bw'Imana. Haleluya. Turaza gutahura yuko igihe cyose uriko urasenga uhimbaza nk'ibyo turagira twaba turubaka igicu. Igicu. Vuga uti igicu. La nuée. Imana ishimwe. Rero hari igihe kenshi ushaka ko Imana gutabara ikarondera igicu kakibura. Ndakeneye igicu. Nababwire kintu kimwe cyanyigishije haci imyaka nkiri umuseribateri nkiba muhira ku bavyeyi banje. Hanyuma n'ahantu kuri barza, muri barza hariho magrillage, hari ibintu twitanga ubugemveriye, murabibona. Rero ico gihe nako nicaye mbona inyoni igumiza. Yayibona sanga yasoye genda. Haciye umwanya mbona iragarutse. Cyane ba interesse, nshaka kuraba iyo nyoni kwigira ibiki. Kumbe igumizana akatsi kamwe. Kakashira ngaho igacigenda. Igiye cyanja kuraba yivuye. Nsanga imaze kugira amaturu menshi iriko irubaka icyari. Uwo musi yavuye ngaho nagumye amagaze sidayibuze ninyegeza nje ku ruhande igumiza igenda igenda yagize amaturu sizobwenge angana kugira itegure icyari. Hanyuma bukeye cyaza igumiraho acaba amagi. Nimataho inyigisho irimo muri inyoni. Wewe ukeneye amagi nta cyari utegura. Ukeneye amagi uragira amaturu kamwe kamwe. Kamwe kamwe. Kamwe kamwe. Uduza ishimwe. Bimera nabi. Biguma. Vyoroha. Uraduza. Kuko vyagira hehe. Mu mashimwe. Uragira twavuze yuko hariho sinyari uduza mu ijuru. Kare twabivuze. Hariho sinyari uduza mu ijuru. Umengo ntagihindutse. Ibyago biracyahari. Amadeni yacyahari. Ingwara yacyahari. Ariko komeza twende songa mbere. Ugumutuza. Ngo dutange ikimazi cy'akanwa katura izina ryiwe. Iyo nyoni niko yamaze gupfa yarapfuye. Yibona no ishimira warakoze. Waranyigishije ni muhemu yaranyigishije biciye muri iyo nyoni. Yanyigishije yuko nugo ako imvire kantu kamwe akatsi kamwe kaza igashiraho. Igaca yigendera kurondera kandi kazi bikamenya ngene isobanya neza kikaba bien confortable. Shaka kwibaza Yesu yakuvuga ngo rabi inyoni zo mu ijuru ntizisonza ariko so wanyu aragira gute? Nande ababwiye nti inyoni zo mu ijuru zo mu bito mu kirere ingene zivize ubwenge byo gutegura icari kugira urabitegura kitaraba. Rero igihe ukuraduza amashimwe imisi yose umenye ko ukurategura.
Toko navuga muri kanguka ishitwa gutegura umunsi. Mu gitondo umunsi utanguye umuntu abitahura byo ko navuga nashaka kuja hanze atateguye icyari cya protection. Ko ndiho avugira mu gicu. Rero utegure ararindiriye ko gira gute ko wubaka igicu. Dusome muri kuva 13 murongo wa 21 Exode 13 verset 21 à 22. Twatahura neza icyo igicu. Uhoraho ku murango yabaja imbere ari mu nkingi y'igicu. Ngabarongore mu nzira. Mwijoro yabaja imbere ari mu nkingi y'umuriro ngababoneshereze kugira ngo babone uko bagenda ku murango no mwijoro. Wow. Ya nkingi y'igicu ntiyava imbere y'ubwo bwoko ku murango. Niyo nyene y'umuriro ntiyabava imbere mwijoro. Wow. Turaza gusoma uno murongo ariko mbere ko tusoma nashaka tutahura icyo ngo dans une colonne de nuée pour les guider. Igicu cyatwaraho baja hose. Igicu yari presence y'Imana. Turaza kubona ibicu afite nagaje mutaro yuko isezero rya kera ivyo tubona vyose biraturaba no musi. Ko nshaka kwigisha gutya ko ngo none ko nta kibona igicu kirahari no ngacamanutse ntavyibona. Mwenda vyiza ko kihari. Twahimbaje Imana. None mbera uzakora ikinga. Yakora ubaka igicu. Ujya mwanya wose akora rihimbaza cyari igicu yakora ubaka. Haro presence y'Imana. Ikibazo nuko iyo uri mu bibazo uje imbere y'Imana widoga urira kurira sinavuze ngo nturire munyumve neza. Kurira uzorire mugabo ravyo uvuga mu kurira. Maria si mabi. Ikibi nikiva mu kanwa. Nico kuri yumvira. Kwagiriza Imana kuvuga amajambo negative kwiyatura ko imivumo twabivuze ubwa mbere iyo niyo ni bibi ivyo nta kicu kiyaba igicu kigenda. Igicu kiza mu mashimwe kivyagira mu mashimwe. Igicu kiza gutegura presence y'Imana. Kije gutegura aho ndiho amanukira. Amen. Ku murango ngo cyarabamurikira haba mwijoro naho nyere cyamurikira. Kumva yuko ku murango yari niwe kondo niwe cyaba gicu kibona kujya mu nibicu ku murango ariko mwijoro yari umuriro. Nkingi y'umuriro kwera iki? Kugira asho kubona umuriro mwijoro utuma habona. Mwana jambo presence y'Imana numuco. Kandi cyagendera imbere. Cyagendera imbere kwereka ntushaka kuri ikintu kiri inyuma cyawe imbere. Nijyaye cyaje inyuma kukuzigama kuguproteja. Cyatagindura twabibonye muri Exode 14 cyatagipitoza kwibona cyatagindura position. Reka turahere muri kuvayo 40 d'abord. Exode 40 verset 34. Maze cagicu gipfuka ihema ry'ibonaniro. Ubwiza bw'uhoraho bwuzura mu ihema ry'imbere. Iyo hema y'ibonaniro nvuga yuko barari uko bavansa barayisambura bakayitwara bageza ahantu bagahagarara kwereki. Si Mose yahagarara mu byumve neza. Si Mose bagaduhagarare igicu gihagaze Mose aravuga ati stop. Azikora hano mu kitanja dimanche ko ya sport hari umuntu afite imbere n'inkoni cyangwa indarapo akazira n'imiduga igahagarara. Bose bakurikira yakoraja avuga ngo hagarara bacha hagarara. Muga si Mose yavuga ngo hagarara ni igicu cyahagarara. Gikasi iburyo bakurikira iburyo. Bemaze gutuma baguma gikurikira bose sikora bizera Imana. Niko atasho bafise. Kuko batagikurikiye bapfira yaba shobora kurima cyangwa guhinga bakaronka ibyo bafungura bakaronka n'amazi ni bake cyane bari gukurikira Mose. Amen. Hari n'abantu no munsi bari mu Mana bari mu ishengero mu itorero ko atakundi ari bugire azo wamenyera igihe waroza kanoti cyangwa akazi ndi busy. Acha busy kwera kanoti kaje ariko akenye ari muri ba service yose ma departement yose. Ivyo ni ibintu bituma kenshi udatera imbere
kuko ndiho avuga ati uyu muntu ugira sinamuhushe sinamuhure nagume hajya nyene sishaka kumuduza kandi namuduza ndamubura. Hari abantu hari imigisha udashobora kuronka wewe. Sivuze mugenzi wawe iruhande wawe, mvuga wewe. Hari imigisha udashobora kuronka kuko wayironka woshika kuma. Ibi ndababwira turabizi, hari abantu benshi baronse imigisha, baronse amakontra, baronse akazi bagaca bivamo. Rero vyiza ni kubagumiza hajya basi tubure vyose n'umutima wawe basa turonke. Sivyo? Abantu bashaka promotion, bashaka gutera imbere, banzu usuzume umutima wawe. Uraba vy'ukuri ku mutima wawe, utari ku bintu, utaje kumana gusa kugira uronke mugabo. Kuko no murongo uzocubivamo. Nshaka kuronka umwana, ariko nuwaronka umwana uzogumushima Imana. Nuwaronka akazi keza uzogumukorera Imana. Ahubwo Imana aguzoca werekana yuko warondera Imana. Nimba ubivuyemo nubwo atari Imana warondera, Imana ishimwe. Aha rero turiko turabona amajambo akomeye cyane, murongo 34 usomye yuko aje cyabakiri imbere yabo 35 35. Mose ntiyashobora kwinjira muri iryo hema ry'ibonaniro kuko ico gicu cyari kuri ryo n'ubwiza bw'Uhoraho bwuzuye muri iryo hema ry'imbere. Wabyumvise? Hari gihe Imana imanuka igicu kikahaba ukabura niyuca kubera presence y'Imana. Ndashaka mu byo experiment cyo kintu ikintu gikomeye gose ngo parce que la nuée restait dessus. Ndababwiza ukuri hari gihe usanga uri nko mu mavoyage cyangwa ahantu ugasanga amasaha yahindaguritse mugabo kumva urafisa aho uja mugabo uravuga ni Imana sinshaka kuva hano sinshaka gusohoka ndakeneye umwanya wawe. Abantu bavyuka bakavumbuka bagasohoka pufu murawushirirwa muramenya neza isi turimo ingene imeze. Uwakeneye gutegura igicu kugira ndiho agendane nawe. Ahuja hose genda na Yesu 36 pio 36. Kandi mu rugendo rwabo rwose ico gicu kivuye kuri iryo hema kigasubira hejuru. Kivuye hari hema kiravuye ku hema kisubiye hejuru. Abisirayeli baca bafata inzira. Ariko iyo ico gicu kidasubiye hejuru ntibagenda gushitsa ku munsi gisubiye hejuru. Iki kintu kirakomeye bene data. Sinzi ko muvyumve ko navuga. Ibi nivyo musezero rya kera ariko biraturaba no munsi. Soma grave vyumve neza 37 37. Ariko iyo ico gicu kidasubiye hejuru kigumye kuhema ngaho ntibagenda bararindira gushitsa ku munsi gisubiye hejuru. Haleluya. Nshaka kugenda utabona presence y'Imana gisubiye hejuru nicagenda hejuru gusa caca kigenda kibereka iyo baja bagaca gikurikira. Haleluya. Rero ikintu umuntu atahuye bino bintu nashobora kuva mu nzu atugura kanwa ashima Imana. Nushaka kuva mu nzu tiherereye na ndiho ugira amajambo uvuga yo gushima no kuvuga ubwiza bwiwe. Abantu musenga ndaziko benshi murasenga ngaha ariko musenga igihe cyose musenga mutangure kubaka igicu, mutangure n'amashimwe. Nivyo baromenase nivyo ingwara nivyo bagira gusohora mu nzu akubanza ushime. Tanga uruduze ishimwe muzi imbere y'Imana muje amarembo yiwe n'amashimwe. Njo cyambere ukwiye gutanga imbere yo kuvuga ibibazo byawe. Ntuzosubira kuja kuvuga ibibazo byawe utaracima. Kwera iki ushaka ndiho abanzaze. Kuko amashimwe niya mukwego. Umunsi twakubona mu missionnaire umwe w'umunyamerika tugenda ruguru twe turaduga agiye kugarama tugenda hanyuma imbere ko tugenda ndi mwijoro nagize inzozi mbona turagenda habonetse igishu kiraza kiratwikira imodoka kirinjira sinamenye igituma. Ariko uwo munsi kuva i Bugarama twagiye turahimbaza mu modoka.
we n'umugore wiwe na jewe tuga turavuga ubwiza bw'Imana turirimba mu wese aduzi ijwi cyanavuga Imana yambariye mu ijoro avuga ati Imana nyeretse ati hari igicu kiza kubakurikira aho muja hose amashimwe arakwega ubushobozi bw'Imana amashimwe atuma ndiho akugwanira nasi inkuru ya Yehoshafati uramuzi ngene yagwanye yagize gute yasabye abaririmbyi kuja imbere abasirikare baje inyuma batangura kuduza ishimwe turaza kwibona bavuga ubwiza bw'Imana amen bavuga ngo uwera ineza yawe yamaho ibiye bidashira haci habiki abansi baci bagwana baramarana mbega murashaka intsinzi mu buzima bwawe kunako nako numva iyo nyota y'intsinzi umuntu afise inyota y'intsinzi arahishurirwa agatahura yuko yihenze yaragwana nabi kuko si wowe ugwana Yehoshafati yabwiye ati intambara si yanyu niyo uhoraho hamagara uhoraho amanuke avyagire yigaragaze abansi bawe abansi kuravuga sijye muna kugwanya asaba inyama n'amaraso n'abimwemu b'umwuka warugeze gapiyo 38 wayisomye soma 38 kuko ico gicu cyuhoraho ku murango cyaba kuri iryo hema mwijoro kikabamwo umuriro imbere y'ab'inzu ya Isirayeli bose mu rugendo rwabo rwose. Wow. Reka je muri kuvayo 24:12 Exode 24 verset 12. Uhoraho abarira Mose ati duga uze aho ndi kuri uyu musozi ugumeho. Inyigisho nayigishije kugumayo mwana yumvise amen ngo duga ku musozi ugira gute yaragumyeho komeza nanje zoguha ibisatse vy'amabuye biri kwivyagezwe n'amabwirizwa ivyo nanditse ngo uvyigishe. Kwera Imana itaye musanje muri chambre cyangwa muri sano yiwe. Kwera Imana ishaka kuba ku musozi w'amasengesho. Umusozi zahantu ugenda uvuza uruha n'ahantu bwira n'ivyuya. Uraduga, urazamuka, hariho sacrifice, hari kimazi, hari gitambo utanga. Amen. Abana b'Imana uno munsi bashaka umunyenga gusa. Oya. Muri Yesu hari umunyenga yandi bivuga gute? Bonzivera muri Yesu umunyenga simakanye umunyenga ariko shaka wongere ko yuko harimo ikimazi. Hari umunyenga uronka ko wanje kuduga hamugaje uporomoka. Haleluya. Komeza rero nga murongo wa 13. Mose avana hasi na Yosuwa. Sima kuri 15, sima kuri 15. Nuko Mose aduga kuri uwo musozi. Aduga ku musozi. Cagicu cigifungu kirawutwikira. Kasubiramo kantu. Cagicu. Oya, 15 yose. Nuko Mose aduga kuri uwo musozi. Cagicu cigifungu kirawutwikira. Ndabihagaritse bro. Nimo nyumva. Ndabwitse utanyumva. Twavuze ko icari iki. Okay. Mose yagize gute? Hamaze ku musozi. Cagishu. Cyakeye gutwikira. Donc igicu yari presence niho Imana igira nk'icari inkoni ringeneye rikeneye gira igire gute? Itamagi, sivyo? Romba hari ikintu cyambere Mose yaduze ku musozi. Yubashe yumviye Imana arashaka ku musozi. Nuvuga yuko imbere yuko Mose yaje ku musozi nta gicu cyariho. Yashitse rero amaze gushika ni nkuko igicu cyari kirindiriye iki ko Mose agira gute ashika. Muga numva nuko Mose ashitse hatanguye gushika nde hasubira iki muga Imana irashika. Hama etapa 3. Icyambere wewe shika. Niwashika automatiquement hacha haziki igicu. Hanyuma ucurindira rero nyakubahwa wa vrai. Nibuko muranyumva. Sinzi kene mutavyumva. Kuko byahinduye ubuzima bwanje.
ndabwiza ukuri ngeze aho ngeze kubera iyi principe y'igicu. Cyo gituma imisiyo ya mbere nagize nayise ishimwe. Mwana wa mbere navyaye namwise shima. Ko natahuye ko igicu nicyo gituma ndiyo amanuka agacaraba bansi. Ibi vyose vyabaye, intambara zose Mose yanesheje nuko yagiye ku musozi. Ariko nubwo yagiye ku musozi, igicu cyaje kiza automatique kubera iki ko yahagiye. Ariko igicu kije bishobora kuba biguma bisa nabi kandi ari igicu. Mugabo hari igicu haro garanti ya fenziza. Nje gitubana ntumva ngene Pio asoma kumenga ko asoma ibintu biraho kama kawaida nako naje kubikurikira rero. No, ibi ni ubuzima. Nta muntu ngadafite ibibazo n'abishuwe barasi ibindi bitarishurwa. Kuri iyi si nta muntu azokubwira ngo jewe ndihagije. Hari ibibuze. Nivyo urafite muhemu yera, uruzuye muhemu yera mugabo biracabuze. Kandi pour ton information bizobura gushika upfe. Ariko ufise Yesu hari igicu utwikiriwe n'igicu n'ibitameze neza nibikuzagira amahoro ya Kristo mu mutima. Nicyo gituma Pawulo avuga ngo nimwiganyire ikintu ariko muri vyose mubimenyeshe nde mu masengesho kwinginga ndogira gute kuko ahereje kuki kenguruka muhereze kuki kugicu. Niyo amarabwira ivyo onye ni Filipe 4:6 seti ivuga ngo amahoro atagira uko yovugwa yuzure umutima wawe. Ayo mahoro nushaka kuyaronka utari mu gicu. Urashaka kwiha amahoro ukayiha nyene ukiyakira ukibwira ko ari sawa. Si sawa, atagicu si sawa. Mambo sawa sawa niyo hari gicu. Mambo sawa sawa uvuye ugatanga kwidoga. Si sawa sawa, ni bad. Kugira uvuge mambo sawa sawa nugutwikirwa n'igicu. Naho urira uri mu gicu. Naho bagutuke utwikirwe n'igicu. Naho bakuvuga bazokuvuge uzi neza kutwikirwe n'igicu. Kuko nibagutuka bahaguhama uri mu gicu, si wowe ko barahama, ni Kristo. Akakano karonga kumvise. Niba uri mu gicu umuntu azotwenga umuntu ari mu gicu aragowe. Agutwenga umuntu yapfuye atakibaho, kutwenga Kristo kuko niwe agaragara. Igicu kigutwikiriye ahanyeje gutwikira agapio so kubona nobona iki igicu. Uri mu gicu ntawe ukubona ntawe ugushikira, arashaka kuvuga ariko si wewe. Ariko ariko tukayisabona yibaza ngo ni Pio. Si Pio, ni igicu kimutwikiriye. Azoa Pio niyasohoka wewe akakivamo. Mutwikirwe n'igicu. Ubaka igicu mu gitondo, ubaka igicu umugoroba, ubaka igicu wibere mu gicu. Komeza. Ubwiza bw'Uhoraho buguma kuri uwo musozi Sinai. Ico gipfungu kiwutwikira iminsi 6. Stop. Iminsi ngahe? Nabwiye dusubiremo rero. Hatanguye iki? Hatanguye ijwi d'abord. Message. Tuga. Zamuka ku musozi. Mose agira gute? Arumvira. Araduze. Arazamutse. Ashitse ubwo nyene hati habiki. Yaduze ku musozi. Aricara ku musozi. Agisha ku musozi hati habiki. Hati habiki? Igicu. Igicu cyaje hari message yaronse. Hari revelation yaronse. Hari gutabagwa yaronse. Nta kugenderwa kwahabaye ariko yari mu gicu. Igicu kimaze nk'ibisi ngahe?
itandatu ushobora kuri ku munsi wa kane wewe kwereka urasenga nta na kimwe cyishurwa. Amasengesho yawe ntiyishurwa. Nta n'ukurota arota kirota. Nta na vision, nta na profeta, nta muprofeta kutsitarako. Hauronka. Abandi barishurwa wewe uri ngaho. Kubera iki? Uri muri iyo minsi itandatu. Ariko nimba uri bugishu hari umunsi w'indwi uzoshika. Hari umunsi w'indwi uzoshika, ariko bisaba yuko ubanza kurinda. None kubera iki Imana uhoraho ndiho yarindiriye iyo minsi itandatu yose yariko akora iki? Yari busy. Yari bwijoro ariko yokipa ibindi bintu. Kubera iki intervenye uwo munsi wa mbere? Kubera iki? Kubera ashaka gupima ukwizera n'ukwihangana n'ubwizigirwa bwa Mose. Kuko abamwe ngaha bari gushikayo umunsi wa kabiri sha nihenze muri satani yambeshe yajwe isi y'Imana. Umunsi wa gatatu kameme none logiquement Imana iri he kwitavuga? Assurance yari afise assurance yari afise icyamwemeza ni igicu. Nimba ufite ubuzima bw'amashimwe iminsi yose nubwo atagakakaza gumaho nyene, gumaho nyene. Akanwa kawe kavuga amajambo mazima, akanwa kawe katura ubushobozi bw'Imana. Bagutwenga bagutuke wewe wumiyeko nuveho. Mose yaragumyeho arashindiriya. Mose ntiyazi ko bizomara iminsi itandatu canke iminsi indwi. Yarazi yuko tanke mbona igicu tout va bien. Nyene data uri ngaha nimba ufise ubuzima bw'amashimwe misi yose ayaya uvyutse warayiroze inkuru mbi, ariko urazi yuko umunsi wawe utangurana igicu. Uravuga ubuzima bw'Imana, ubunini bw'Imana, urukundo rw'Imana, ubushobozi bw'Imana. Urahagarara ukaraba inyuma ukibuka aho yagukuye, ibyo yagukoreye, ibyo yigeze gukora. Mana nimba arakoze biriya nuno munsi urashoboye. Ndazi ko ushoboye. Nzokwaba mvuga kuri Imana, nzokwaba mvuga ko ushoboye. Buri munsi watura amajambo y'Imana. Haleluya. Waburaye urashonje, hari muziki munda. Uri Imana mana, uri Imana mana, uri Imana mana, uri Imana nyamana. Ndacyavuga uri Imana mana. Nico gicu uri kurubaka buri gitondo. Nawe bisa nabi, nawe umenga ufite umukoshi wavukanye. Hey, nibigukange nimba hari igicu. Hey, nimba hari igicu kigutwikiriye, nimba mu ijuru bakuravye bakabona igicu, Satana kuravye akabona igicu, abapfumu bakuravye bakabona igicu, abarozi bakuravye bakabona igicu, uko biza kose icyo gicu ni sinye ya presence y'Imana mu buzima bwawe. Ari murigeze kumbera ngo iyo ntaye yawe mu 2009 twayirambiwe. Yirambigwe mu ijuru niba yirambikwa. Nanzo gibishasi yera hose. Nzobavuga ni kera muri 2009. Muri 2009. Ndabuze inkoni bashe. Visa kabando. Abuzukuruza. Umbiriza ashaka kubwira. Muri 2009 narahishuriwe ko nkereye igicu mu cyumba cyandandika ni Satani. Muri iki cyumba nta myidodomo izosura kuza ngaha. Ubuzima bwanje bwarahindutse, narasenze ndaba umusazi. Satani akamera ngo urapfa, ndapfira muri Kristo. Ubuzima bwanje bwaciye buhinduka. Iyo ntafata iyo ngingo nuno munsi ntakanguka mu muzi. Aho uri hose uzi ko igicu kihari. Urashonje bwa hari igicu.
baragutuka mbwa hari igicu. Ariko nawe wenyene ugeze ahantu uvuga ati mbega je maze umwaka wose gute? Ni gute nkibaho? Nuvyumva nibavyumva ari igicu kiracinzira. Igicu kiracinzira. Imyidodombo yawe nizibira ikiganza c'Imana. Mose yagumye muri ico gicu iminsi 6 niyidoga kuko ijambo ry'Imana ndiho yamubwiye ngo genda. Ntiyavuze genda undindire. Genda ugume. Genda ugumeyo. Nahisemo kugumayo. Buri gitondo ndajayo, mugogororo ndajayo, nzohererayo, nzopfirayo. Bio, kubiryoshe cyane. Ugeze he? Liseti wayisomye? 16, soma 16. Aha. Ubwiza bw'Uhoraho buguma kuri uwo musozi Sinai. Ico gipfungu kiwutwikira iminsi 6. Ku munsi ugirindwi Uhoraho ahamagara Mose n'ijwi rirenga ari muri ico gicu c'igipfungu. Abakora byumvaga bikwiye. Murumva ikirundi mwese. Umunsi w'inkeshi wabwiye. Miki? Wumva mete? Meteo niyo wumva. Simbagane mutabaye excité avuze icyabaye ku munsi w'indwi. Uba amazi iminsi 6 uje utazi. Iyo minsi 6 benshi ngaha muri yo. Sinzi aho mugeze ushobora komeza kuri 3e jour. Hari abageze kuri 5 bagira bivemo kuri 5. Hari abagira bivemo kuri 6. Hari bivemo bagira bashike. Amen. Hari umunsi kera cyane n'umujoro twari turasenga ijoro ryose turagira amasaha. Cyambwira nti turarusheka turyama. Njyamishe ndota mu nzozi mvumara kambare ngo nkamkwiki muhagaritse. Hagize nayo guhagarika no. Mwagira mushike. Hari ahantu mwagira mushike. Gumayo! Bio suramo verse 16 bayumve neza. Ubwiza bw'Uhoraho buguma kuri uwo musozi Sinai. Ico gipfungu kiwutwikira iminsi 6. Ku munsi ugira indwi. Umunsi ugira indwi. Uhoraho ahamagara Mose n'ijwi rirenga. Ari muri ico gicu. Ari muri ico. Ayaya. Aba niyamwabagari mu ijuru. Yamagariye mu ijuru. Yamamagariye he? Niva mu ijuru, manura ijuru, mu gicu, azoguhamagara iwawe, mushumba, azokora iwawe. Niyamuhamagaye ari mu ijuru. Yamuhamagaye 10 millions $ niwe. Amashimwe amanura ijuru bikaza mu nzi wawe. Ndiho nasura kuguma hariya ataza arimuka yimuka n'amarayika n'ingabo ziwe n'ubuntu bwiwe n'ubushobozi bwiwe. Iri ni ijuru ridasanzwe. Iyo Mana igicu koze muzana mumanure. No musika muvyumva. Tuzi ko igihe Yesu yabatizwa ijuru ryavugiye he? Mu bicu hejuru. Sivyo none? Uwo n'umwana wanje nkunda cyane. Avuga Yesu. Ariko ngaho ijuru ryavuye he? Pabicu cyo hejuru mu gicu cyamanutse gitwikiriye umusozi. Mose yicayeko. Sinzi no bashira mu numva no baturushinga nka puriza. Kuva ya 14:44 aha rero harakomeye niyo nabwiye bimwe byo nkire baje gusekera gitukura. 14 Exode 14 verset 24. Nuko mu gicugu ca nyuma Uhoraho acishiriza mu nkingi y'umuriro y'igicu. Arunguruka ingabo z'abanyegiputa. Agira gute? Kararyosha konye. Yagize gute? Arunguruka
arunguruka. Ingabo z'abanyegiputa azica ivutu. Yarungurutse ari hehe? Yarungurutse ari hehe? Igicu cyarahinduye position, cyari imbere yabo, kirahindukira, kiza hagati y'Abanyisirayeli n'abansi. Haleluya. Ko matahandi akwiye kuvyagira, yaravyagiye muri ico. Mu Gifaransa bavuga ngo à la veille du matin, l'Éternel dans la colonne de feu et de nuée regarda. Yarungurutse. Abansi bawe si ukeneye ko yarunguruka. Ufite ubwoba ko kuri barunguruka. Reka ko yarunguruka. Zana igishu. Hanyuma ndiho arabarunguruka. Wowe uraba hehe? Destination. Amasezerano. Inzira. Imana yakwemereye. Ugiye kubimenya. Ukavyatura. Ukabisubiramo. Ugafata ku mutwe iyo mirongo. Ukabivuga. Ukavuga ubwiza bwiwe. Abantu bashima Imana iminsi yose baba kwagira entretien y'igicu. Jewe ndacyentretena. Hari kibindi vyose avuga ni wewe gusa. Aha niho uraro bwanje buri, uramuko bwanje buri ngaha, gutabago kanje kuraha, intsinzi yanje iri ngaha, n'ahandi. Oh Mana warampevye, igicu kirihe? Kirihe? Si jewe ndiho ndashaka gutabara mugabo ndashaka piste. Indege nishobora kumanuka, hari bihugu indege idashobora kumanuka, helicopter, indege yakeneye piste d'atterrissage. Igicu rero kitahari ndiho arakirondera hakibura ati bo peti ntaratahura abaje. Kisi gendo bambirire naje kubabwira rero. Naje kubabwira nimusura kwidoga ngo nibankunda fise tayembi ingwara yanje nizokira narigorewe no musu bihambe. Uhamba amajambo nkayo ko ayo majambo nawize ukuri amajambo yo kwiganyira, kwihebura, kwidodomba, ayo majambo arirukana igicu kikadisparesa pi. Areno Satana shazake he ndakunonzora uturi kumwe uri je ndi kumwe nawe ndaha sa Mana aramboshe none igicu kirihe? Aramboshe barandoga none igicu kirihe? Bagufasha amaboko inyuma barakora kuroga, barakora gukora icyo bashaka, sibyo? Ariko ku mugoroba uno munsi babitahuye niwataha. Uri Mana Mana, 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 uri Mana. Paulo na Sila bari muri prison, baboshe amaboko, ibinyoro, amaguru, bava amaraso, babakubise, babahora Kristo paka bisuma kwari Kristo. Haraga sere neza ko kabaye batavuga nibaza. Paulo arabwira Sila, uribuka Psalm 22:4 ega avyagira hehe? Urazi ko yarungurutse cyagihe yarungurutse abanyegiputa, ega n'ubuyo barunguruka. Reka twubake, turibake twubake. Yo Mana nziza, yo Mana nziza cyane, yo Mana Bibiliya ivuga yuko n'umuprisonnier ari muri cellule 50 bo bari kuri 20 yarabumvise. Baradugije amajwi, barahimbaza, ntawuzi umwanya byamaze, ariko saa 6 y'ijoro saa 6 y'ijoro abandi baprisonnier baravuga ari bya bigugu by'ibikizwa ngo ni ntuma ngo ni apostle, biraboshe amaraso ngo iyo Mana ni nziza nizi gutukure ngaha hacabatambira amadate pizo yose imiryango
amadirisha chini, ya minyororo iracika, abaprisonnier bose baravayo. Ega abagabo bashinzwe gusema, ya mana yabo yarungurutse. Hindura amasengesho, hindura iyo uvuga mu gitondo, hindura inyifato yawe. Ntuzasohoke kwiyatura koko wagowe, ko ata chance ugira. Abandi bose mana warampevye, oya hindura. Uri mana, uri mana nya. Ndakunda iyo ndi ahantu mukiriyo ngasanga ko arahimbaza Imana, bikunda gose. Bababaye n'ababuze bakagwa ko arahimbaza Imana, kuko nta mvo nimwe yo kubuza guhimbaza Imana. Hari umwanya nivyo wabuze kandi urashobora kurira, ariko nuvuga amajambo akuboha. Nubaza Imana ngo mana warihe? Cyo kibazo cyose kibaza Imana ngo warihe? Imana yagwanye yarungurutse, gasubiremo kurunguruka piyo, kameza agiye kurunguruka, gasubiremo. Muko mu gicugu ca nyuma Uhoraho acishiriza ari muri iyo nkingi y'umuriro n'igicu, arunguruka ingabo z'abanyegiputa, azica ivutu. Urazi igituma abanyegiputa bama kuboshe? Urazi igituma utabohoka? Kubera mu gitondo gushaka mu ijoro uguma uri kurarunguruka, kandi si wowe ukwiye kurunguruka. Ukwiye kurunguruka n'indiho, wera imbere gusa, songa mbere. Jewe narahisemo kutasubira kurunguruka. Nabashinga intahe ngaha, kera narapanika ibikorane vyegereje, hama ndiko ndarunguruka. Meteo, imvura yagwa canke nigwa, ubusigirunguruka, sigira na meteo. Turetse ko ngaha hazo ari iki mugabo hashobora kuba ibibazo bindi, ariko ndazi yuko ndashaka kugira ntidushobora kurunguruka twese, harunguruka umwe gusa. Niwarunguruka ntarunguruka, niba ushaka kurunguruka niyarunguruka azarukuke. Deux Chroniques chapitre 5. Mwanya ukuranyarwa kandi biryoshe. Ingoma ya kabiri igice cya 5 umurongo wa 13. Nuko abavuza inzumbetse n'abaririmbyi. Rero yari inauguration ya temple de Dieu yubatswe nande na Salomo, ingoro y'Imana yari nziza. Bari yaruramwo muri ibintu vya mbere vyiza ku isi, ko yimwe amafaranga menshi, ibintu by'inzahabu, ibintu by'uburyo bwinshi cyane. Hanyuma ngene byagenze, isanduku yaja ifise abaherezi bayize ku bitugu nkuko byanditswe mu gitabo. Hanyuma hari abaririmbyi nk'abarinzi bari ngaha bariko barahimbaza, abaherezi cyangwa abatamvyi bari mu kazi kawo, ariko batanguye kuvuga ko Imana ari nziza, ineza yayo yamaho. Ariyo majambo bavuze kuri Yoshafati, cyagihe cya Yoshafati, ineza yawe yamaho. Amen. Batanguye kuvuga amajambo, agira hasome haciye amanuka igicu. Bisigura yuko imbere yuko bavuga ayo majambo, imbere yuko bahimbaza, nta gicu cyari bwamanuke. Cyaramanutse, apana agacu, habe agacu n'igicu. Haraje agacu igicu ku buryo cyuzura temple yose. Kandi ngo ntihasuye kubona nka wewe Angel n'usura kumubona, coza ngaha kikuzu mu mugabo, ariko shamura ariko mu buryo bugaragara. Ndabwiye amajambo ko turavuga hari igicu ngaha, murambona bazikira mumbona ko turi musezerano rishaje. Yajya kera nimara kumbona, nawe ko namugenzi wawe no kumubona, ngo ngaha haruzuye ubwiza bw'Imana. Amen. Kije kiramanuka kuburyo atari umwe ashobora kubona uwundi. Abafise ibyo bakora ba sacrificateur byaranze ko bakora ibyo bakora, ko numenya udepoza, numenya ishiterura, kuko hose hari gipfungu gusa. Kwereki ubwiza bw'Imana bwaramanutse. Soma rero baca bavyumva neza. Manza kubabwira akabwira mwumve icyo agira some. Nuko abavuza inzumbetse n'abaririmbyi bahuza amajwi, bakumvikanisha ijwi rihuye batazira Uhoraho, bamukengurukira, bakavuza
ijwi rirengera izo nzumbete n'amatowazi n'ibintu bicurarangwa bagatazira uhoraho bati uhoraho ni mwiza. Geza ngaho gatoya apana kwiruta shaka baze wumve double vije kuvuga. Hariho matowazi, hariho piano, hariho battery, hari bitari byose bacaduza amajwi. Ntibikwiye ibi vyuma nivyo kudufasha sivyo? Ibi ntiyabicunguye ntiyabipfiriye Yesu, niwe yapfiriye. Akanwa kawe niko gafite ubushobozi. Ibi vyuma ni kudufasha bitwankuraje. Amen. Alors hera ngaho rero amajambo bavuze cuhagarika bakumvikanisha ijwi rihuye. Ijwi rihuye batazira uhoraho bamukengurukira bakavuza ijwi rirengera izo nzumbete n'amatowazi n'ibintu bicurarangwa. Amen. bagatazira uhoraho bavuga gute? batuhoraho ni mwiza kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Abatabizi rero iyi ni secret, iyi ni banga. Aya majambo ntazova mu kanwa kawe iminsi yose. Il est bon, sa miséricorde dure à toujours. Ayo majambo akiyavuga cyabiki nuko ako kanya. Gezaho subiramo. Nuko ako kanya. Gasubiramo. Nuko ako kanya. Akanya kahe bakivuga ayo majambo. Nuko murabyumva bakivuga ayo majambo ngwera uhora ari mwiza. Mbiza uhora arazi ko ari mwiza, arazi ko afite imbabazi, ariko yavyumbanya wewe mu kanwa kawe acagira iki? Shift. Acamanuka. Iyo uvyuze mu gitondo udaguhimbaza Imana, ndagushima Imana, uri Imana, uko bisa kose uri Imana, uko biri kose ugumura Imana. Yari ndaririmba kenshi iyo nakubitize. Uko biri kose ugumura Imana. Ayo majambo ako kanya mbanzi neza nakekera ko ako kanya hari igicu cyamanutse. Nubwo atagikoreka igikuru nuko igicu kimanuka cyamanutse. Ndase garanti muragwaye sheke ya 100 millions kayiguha kanzu ko yafise uzoyitusha dans une semaine. Iyo ndwi yose umara kurashima utarayakorako. Ntayubona urashonje. Hasigaye imisi ngahe? Imisi 6. Hasigaye 3. Shemu ishaka ubuzi neza yuko urabareza izina nigiwe niwe yampaye kandi iyo wumva ndamuzi kameme amafaranga arayafise. Aya mafaranga arahari. Iyo minsi yose uzoyimara ushima utarayakorako kubera uzi yuko wayaguhaye atabesha kandi abishoboye. Ako kanya acaramanuka. Komeza rero ako kanya haciye biki rero? Nuko ako kanya ego igicu c'igipfu gica cuzura mu ngoro y'uhoraho. Komeza na 14. Bituma abaherezi batoshobora guhagararayo ngo bahereze ku bw'ico gicu. Kubera iki? Kuko ubwiza bw'uhoraho bwari bwuzuye muri iyo ngoro yiwe. Umuherezi ntiyabona mugenzi we kandi akazi kace gahagarara. Hariya cyambuteyage, hari ambuteyage tegwa n'ijuru byose bigaca bihagarara. Kwishwero cyose kije he ubwiza bw'Imana bwari bwuzuye inzu y'Imana. La gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Kubera iki? Zaburi 22:3 niho explication, niyo siguro. Zaburi 22:3, Psalm 22 verset 3. Ariko wewe uruwera. Ama version ari verset 4. Mugabo ni 3 mu bisanzwe. Soma muri kureka. Ariko wewe uruwera. Intebe yawe ikikijwe n'ishimwe rya Isirayeli. Pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu
des louanges d'Israël. Uno musi mu buryo bw'impwemu Israel ni wewe. Amen. Ni wewe Israel. Byaranse amademande ya visa yose n'amarefu. Abaza kukurtiza ngo mugire mariage bashaka guheba byose bira poto ariko ugumutuza ishimwe. Kuva yuko kurahamagara ndiho amanuke. Ni amanuka rero. Ivyo bibazo vyawe urego umubirunguruka. Urego umubivuga ubiraba labya amasezerano. Izere ndiho. Gendera mu kugororoka. Umwizigirwa. Amen. Umurongo wanditse hari undi ukomeye ngomba kubereka. Zaburi 34 murongo wa 2. No wanyuma mperejeko. Psalm 34 verset 2. Zokwama mimba zuhoraho ibihe vyose. Mukiri verset ya mbere. Mu Gifaransa ni verset 2. Zokwama mimba zuhoraho ibihe vyose. Ishimwe ryiwe rizoba mu kanwa kanje urudaca. Gasubiremo kanyuma. Ishimwe ryiwe rizoba mu kanwa kanje urudaca. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Urudaca nuvuga yuko no mu bihe bibi. Mani shimwe. Ntimuvyumva no mu bihe bibi. Amashimwe azova mu kanwa kawe. Hari abantu ngaha bari bagushima kera bakironka mariage, abandi bakironka umwana, bakironka akazi keza contrat, ari ugaciwo kwera ibibazo vyage bira byinshi, amashimwe yarazimanganye mu kanwa kawe. Rero iri jambo rugira uhitemwo kufata ingingo yuko kuva uno munsi nejo mu ndwiza mu kwezi kuza mu mwaka uza uzo bwawe bwose zogomba kurahimbaza Imana. Amen. Nubwo bisa nabi urudaca nuzugire pause y'amashimwe. Ndashaka pause yini mbwa pana y'amashimwe. Kuba amashimwe sukundi ari umuntu yokuvuga ati none waho wayishimiye kusongo bya bindi nyene no yagukoreye yamaze kuvyumva. Nuko utaratahura munsi y'impuhemu igikoreka. Amashimwe sukubwira Imana ivyo yagukoreye gusa kubwira bizi nta kimubwira. Amashimwe kugira ubwiza Imana bumanuke. Amashimwe azana igicu kugira Imana yigaragaze ize gukora mu buzima bwawe. Sugwa ibintu materiel gusa iraguhindura, irakubohora. Icyaha cyakwizingiye ko amen ni amanuka azoga ubushobozi bwo kunesha ico cyaha. Kandi nk'uko ndabivuga ibi ni bishoboka utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Nta gicu uzopfa wubatse udakijijwe. Nico gituma rero nimba utarakizwa uze kuza ngaho abakozi b'Imana bakuganirize ufate iyo ngingo. Amen. We nawe wakijijwe uhindura ubuzima bwawe buri munsi mu gitondo wamutangura umunsi uvuye muhira ugiye ku kazi ubuzi ko ugiye twikiriwe n'igicu. Ndiho abahe umugisha.